Iyo bishitse ugakunda umuntu bigenda gute? Indirimbo ya Bryan Adams niyo tugiye kumva ubusobanuro, ivuga ngo when you love someone. Iyo ukunda umuntu bigenda bite? Bryan Adams araduha ubutumwa. Igihe ukunda umuntu uzokora ikintu cose, uzokora ububwa bwose udashobora gusobanura, uzorasa ukwezi izuba urishire hanze. Igihe ukunda umuntu uzohakana ukuri, wizera ibinyoma. Hari n'ibihe uzokwiyumvira yuko by'ukuri ushobora kuguruka, ariko mu majoro yawe y'ubwigonge yamaze gutangura. Igihe ukunda umuntu uravyumva neza muri wewe, kandi nta kintu na kimwe ushobora guhinduka wowe uvyiyumvira. Igihe ushaka umuntu, igihe ukeneye umuntu, igihe ukunda umuntu. Indirimbo ni when you love someone ya Bryan Adams. Ushobora kurasa ukwezi izuba ukarishira hanze. Hari igihe wizera ibinyoma ukanka kwemera ukuri. That is when you love someone. According to Bryan Adams, you believe a lie and deny the truth. That is when you love somebody. Igihe ukunda umuntu uzokwemera witange, utange ibintu byose ufise, kandi ibyo ntuzovyiyumvirako kabiri. Byose wakwemera ukabirisika utitaye ku bishobora kugushikira. Ego mu gihe ukunda umuntu Bryan Adams, umusiguzi ni Bavaro. Yikunze ukore subscribe, like, comment and share. Iyo